none ubwo nta bantu bavuze ko Mr Sammy yoba yagize uruhara ku kwahukana kwawe cyane byaravuzwe cyane paske Sammy naje kumumenya ntari mu rugo. Urubatse? Oya Merize ntiyubatse. Gusa n'umumama? Ego. Uri muri ba bakobwa bavyarira iwabo canke warahukanye? Oya sinavyariye muhira narigeze kubaka biranka ndabivamo. Ubu rero tuguharure mu bahukanye. Bakunzi ba INYISHU Media, abakunzi b'inyishu kuri bose ndababwira ati ibintu birasa neza cyane kuri mikro ya kabiri kiwi kumwe n'umumama ntuzurantunga n'umumama ne kutavyemera mwijwi. Ego usanzwe wubatse? Oya twidondore nta mazina yanje nawe n'abavyeyi nitwa Iradukunda Merize. Merize ego kuyutawe n'abavyeyi nabo ko ntawe n'abavyeyi ni Merishu ni menshi ntanayo. Ufise amazina wirondereye hampande ukagira n'indero wirondereye? Ego Merishu jaje gute? Merishu official yeah. Ni chano ni iki canke ni email yawe? Okay reka tugendereza rero kwa Merishu canke Merize? Ego Merize nagira ni Berize. Merize gisigura iki? Merize bisigura ikintu ciza cane. Reka nsubiremo ikibazo narimbagije mvuga ati none ga Merize we urubatse? Oya Merize ntiyubatse. Gusa n'umumama? Ego. Uri muri ba bakobwa bavyarira iwabo canke warahukanye? Oya sinavyariye muhira narigeze kubaka biranka ndabivamo. Ubu rero tuguharure mu bahukanye. Uri umugenzi wa Jojo? Ujya mu mama yitwa Jojo niwe avuga ati je narahukanye. N'ubundi wese yahukanye n'umugenzi wanje kuko tugowe wamwe. Na cane. Ariko nibaza kuba warahukanye kwahukana kwawe ni kwavuye mu gukina amareresi? Oya ariko ngaha rero bazohavura badufatana aba bakinyi b'amareresi ati aba mama bakina amareresi baguma bahukana cyane. Oya ntabwo ari ibyo ntibisa biratandukanye. Ego reka tubanza tucubike tukubaza duti ufise abana bangahe? Jewe ndi umumama w'abana batatu. Ego mubana mu nzu? Ego ubu rero uri umumama afise abana batatu. Ego mu buzima bwa misi yose hampande yo gukina amareresi ukora iki? Ndi umudandaza nkaba nkora no mu ruganda rudandaza umuvinyu witwa Gatao. Ukora mu ruganda urukora umuvinyu witwa Gatao? Ego ubwo ruganda bagwita gute batari ba? Ni Gatao nyene. Ni Gatao company yeah. Umuvinyu uryoshe cyane ni vin iryoshe cyane. Mbe murahonjanya? Turahonje. Kano mango umuvinyu ni wahonje? Oya twe turahonje. Umunsi nagusanze mu ruganda uzomponje? Ego kandi karibu cyane. Ego okay jenzo zumponje. Ariko hampande yaho turabona ko uri umukinyi w'amareresi twakubonye mu mareresi meshi agiye atandukanye. Urashobora kubibutsa nkamwe mu mareresi yagiye arahitinga cyane woba warakinye mw'indani? Ego hariho filme nakinye twabukeye neza. Ego filme yahitinze cyane nta utayizi. Narakinye muri Destin Difficile. Narakinye muri Igira Neza. Ego narakinye filme Keza. Narakinye filme Guhemuka n'izindi nyinshi. Ni nyinshi cyane. Yego cyane. Ninde muntu uvuga ati wubaha nk'umusaza yoba yaragufasha ukuboko mu bijyanye n'ireresi kugira uvuga ati ahangeze uyu munsi ndahakesha uyu muntu? Jewe kuba uno munsi mpagaze muri filme Ndundi fisi izina fise naho ngeze ndahakesha umuvyeyi Harerimana Sammy. Ego Harerimana Samuel cyane ni Samuel Sammy. Ego Sammy niwe yamfasha ukuboko aranshira muri filme Ndundi. Ego mbega akigufata ukuboko akujanye mu ireresi Ndundi nta bantu bavuze kumbure ko yo bakujanye mu busutwa? cyane byaravuzwe cyane ko rabizi ko ngayo iwacu ibintu byose iyo umuntu atanguye gukora ikintu babona ko ari gufyina babifata ko ari blague ntibabona yuko ari ibintu by'iterambere ku muntu. Barabona nyene ko tugiye mu bintu byo gukina byo gusamara by'inkumi n'imisore ariko suko byari biri kuri twebwe. Ego umaze kuja muri filime urakinye urahitinze kumbure muri famille wanyu abantu bavyakiriye guti? Bon nkitangura gukina
famiye yanje nyene nka mama ntiyabanje kwanza kubitahura babona kumenga ndi mu nkinamico ndi mu bintu ataho bizoshika ntaho bizonshikana barabanza kwanza barambwira ati ibyo bintu giyemo nibiki ariko mu nyuma maze kubereka ibyo ndiko ndakora bakabibona baravuze ati twariko turavyanga kumbe karakazi ahubwo turaguteye intege kuhaje ntuzocika intege bandanye uyu munsi uraronka agasabuni mwako kazi ego mbega bamaze kubona ukinye ibintu byawe bigahitinga wakinye bavyakiriye gute muri famiye baravyakiriye neza cane bashimisha bituma nyene bumva ko bontera intege ego igihe wari watangura kujya mu maresi ndundi wari ukibana n'umugabo oya twaramaze kuvana mwari mwamaze kuvana none ubwo nta bantu bavuze ko Mr Sammy yoba yagize uruhara ku kwahukana kwawe oya paske Sammy naje kumumenya maze nk'ikintu c'imyaka 2 ntari mu rugo rero urumva naho byari bisana no kuba nangiye gukina filime no kuba narahukanye umugabo yamaze kumva yuko ukina amareresi we yavyakiye gute naho mutari kumwe rega ndazi yo mugiye muguma muri connecte naho akagorane gato kaba kabaye ntiyavyakiriye nabi gusa nyene ntiyavyakiriye neza kuko yabona ati bugore noneho karabaye yagiye ku marezo sociaux basi nimba narifise n'icizere canke ikizigizigi yuko nshobora no kuzomubona basi nta kintu ubuho karabaye aragiye yego hey ndumva bimeze neza cyane ku rundi ruhande ni sawa ariko nta bantu bagufashe nk'indaya umaze kugenda mw'ibi bintu bakavuga ati vraiment bijya bintu giyemwe bikora abantu b'indaya bamaze kwitahura oya ego ndibuka hariyo abantu nka 2 bigeze kubimbwira mugabo ndabwira ati nta kintu na kimwe umuntu yigera akora babona ko ari ciza umuntu wenyene yereka arakora akazi niwe abona inyungu z'ako kazi kiwe rero mu gihe wowe ubona ko ari blague ari ukuja kwasama bifata uko ubibona mugabo kuri jewe ntabwo ari ukwasama je ndabibona ndabifata nk'umwuga mbega ahandi ku rundi ruhande naho nizihe sene yakugoye gukina umunsi wa mbere ukina usibye izindi sene zisanzwe sene yatangiye yigeze kungora kandi vraiment yarangoye kandi cyane filime yo mu buriri sene yo mu buriri yo mu buriri mu gitanda yarangoye kweri kuyikina wacha wumva nyene wisantaye ko oya ni kwari kwisanta ko no hava ndavyisangamwo ahubwo kwari ukwanka yuko bantu bavuga bya bintu bababona ati wa muntu bige bintu arimwo bundi ego njavye tuyumvira nivyo nta bantu bakubwiye uhejeje kuyikina ko muri babonye sinema bakubaje ati none harya inyuma ya harya ntibabwiye cameraman ati bazuzimye niko nyine bategeza kubikubwira mugabo siko biri igende wabwiye abantu bibaza kurya n'abantu benshi bibaza yuko umuntu akinye sene zo mu buriri kumbure biba byagenze uko bambwirire muri sene yo mu buriri mu cyumba haba hari abantu bangaha basha n'ukuri aba kunzi n'abafana ba INYISHU media tugomba tubabwire yuko inyuma y'akazi dukora ntabwo tuba turi muri reality twa tuba turiko turakora inyuma ya kamera ntabwo abari ivyo bijya mubona biherera hajya nyene mwabibonye ntaho bigera nibijya nyene ego okay haraba n'abandi bantu basha bibaza ati kumbure ujya muntu mwakinanye muba musanzwe mukundana oya nukuri nta naho mamuhuriye mwamuhujwe n'akazi muhurira kuri tere ibyo muvugira muri groupe nyene y'akazi najya kuvuga ngo murazinanye nta naho mamuzinanye mbega naho birashika nk'umuhungu canke umugabo muri kumwe muri groupe mukinana aze kugupropose gusaba nyene uko nukuri no bandababeshe nta numwe vraiment nta numwe arihenda oya nukuri nta numwe baranyubaha bakanyubahiriza turubahana muri make uyu munsi abana bawe babonye nk'ibintu kina bavyakira gute canke bibasigurira gute bakubonye wakinkise ne mu buriri mfise abana bakuze barabitahura mu ntangiye gukina filme igira neza keza karire yari karire niho nakinye sene banyica imaze gusohoka umwana wanje ayibonye yaratinye ati mama yapfuye yarantinya
bo nyuma nyenda bimusiguye nambwira no ntabwo napfuye ni je ntumbona na sinapfuye ambona kiruka sinapfuye yibaza kuri umuzimu sinapfuye ndahari barantinya muganda bibasigurira yuko nazirya desi anime baraba zirya filme zindi baraba ku mafilme baba bikoze kuko tuba twabikoze hamaza ndafata ama behind the scene nkashika nkabereka uko twako turabikora mu nyuma bashagenda baratahura ati kumbe baba bari mu gukina film yego uvuze ko ufise abana bakuze nk'uwa mbere afise imyaka ingahe? Afise imyaka 15. Urakujije uri bibi naje ntubone yego uyu munsi isinema uyifata nk'iki? Sinema ndayifata nk'akazi kuri jewe yego umuntu yoza kukubuza ati ntubu gikina sinema uwo mwakira gute? oya no kuri ntawe no kwakira kabisa sinomwemerera yego nabahe bandi bantu babyigeme uyu munsi uri kurabona bariko barabyitwaramwo neza wovuga ati je uyu muntu bamaye nk'agashimwe ndamuhe no kamuha mu bigeme sha no hagashimwa mbere wanza kwa gashimwe gashimwe Fanny Lavine sivye turetse ivyo bya vie privé yiwe tukaraba akazi kiwe ikana vie privé ni nziza nako naho ne umwera agashimwe no Fanny agashimwe wa kabiri ni Kado Ravena nawe nyene namuha agashimwe mu bakobwa bari korakina filme ndundi mu bagabo naho n'abahungu mu bagabo n'abahungu wa mbere no hagashimwe ni Abel Nduwayo nawe nyine arabikora neza cyane ndakunda filme Abel wa kabiri X-Ray no muhana we nyine agashimwe X-Ray bam na Sammy yagufasha ukuboko ntako Chena kunyendindiriye oya narinze kumukwibutsa nawe bo papa Sammy papa Sammy ni papa uwo so kuvugwa mu izina ugiye sinigwa ndamuvuga mu izina ugiye akuye amashurwe amashurwe yiwara ya Merita ego uyu munsi ndagusanze kuri cere muri ko murakina ireresi numvise bakwitamo kuri cawote akantu karyoshe cyane wari cawote wewe kubwawe isene nkirya unyonga ibisusu ukurakuranya abagabo wewe nkirya sene wewe uyakira gute? Bon je kuko mba ndi mu kazi mbona ko ari ibintu ndi mu kazi ego kuri jewe nakazi naco nterisoni ndumva nta kintu na kimwe ntokora mu gihe ndi mu kazi ego hewe reka tugusaba ubwira akajambo k'abakunzi bawe abakunzi b'Inyishu kuri bose abakunzi ba Inyishu media ca mbere ndabakunda cyane ca kabiri turabahamagara gukunda filme ndundi muzikunde muzishigikire mudusapotinge ni mudufate mu mugongo mwumve yuko filme ndundi ni filme muyifashe mu mugongo mukayishigikira ifise aho yogera apana kwama mubona yuko ivy'abandi ari byo vyiza oya ni mukunde ivy'iwanyu ego umuduhe ama sponsor dukore filme nziza harawa tubwira ngo filme kanaka ngo nta sound nta image ngurimo flu ngo ni byatatu nibiki amajambo maremare ni mudufashe mwebwe nyene mubibona dukosore mudukosorere ivyo mubona shooting iraruhisha Michel tukenera uburyo marasio ama déplacement ibiki ni mudufate mu mugongo agasabuni nk'ubura abanduye kwite akameka kadra urabona kunsa agasabuni ego ni agaputa kugira nyene nkine ugarukana agafresher kameme cyo bibona namwe ego ni nkizihe sinema nkazingahe uri kurakinamo mw'iyi misi zigiye gusohoka vuba? Des so difficile hariho des so difficile hariho na arena iri kwiraca kuri des so difficile kwica kuri Moria TV arena iri kwiraca kuri Mr Sammy official bukeye neza yo iracabandanya murayizi hariho na indwi y'umunsi kwiraca kuri Amahoro Artist TV ego nta yindi bibagiye iyindi Pani wavuze wewe oya je ntayo navuze oya nta yindi izo nizo ziko zirasohoka muri iyi minsi ndiko ndakinamo mw'iyi minsi muri ko murazikina muri rero neza cyane yego no muri vyamaho uzobamo
poa reka nagusezere wari wayibagiye navyamaho ikiraca kuri X-ray bam nayo nyene ndiko ndayikinamwo ntimuvyibagire nimuze mukubite vyari bicitse sezera abakunzi rero abakunzi b'Ishu Media mbe ntagacano ufise je ndafise nyene agacano katarakura yitwa Meshu official ndabahamagara nyene kuja bamaze gushira kwa gafilime filime karaja ko hari kwikinone tuzora kwiki behind the scene okay aho ni sawa gato karakura buke musibushika kungo Mishu reka tugushimire nimi Merishu ayo mazina ya 2024 jarangura kuvuga yari maye kiramvu nyuma kuri micro iyindi yari Merishu ndababwira ati merci sana merci